Bakunzi ba chaîne Umuco w'Ijambo, uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kubana umukozi w'Imana Sezibera, na murazi ko hari ikiganiro giheruka twabanye, ikiganiro caryoshe cyafashije abantu benshi, kandi n'uyu munsi turacabona amakomantere. Rero n'uyu munsi arafise vyinshi atuzaniye, kuko mu by'ukuri abantu barakeneye kumenya umuco w'ijambo. Rero kudasoma ijambo ry'Imana, gutahura ijambo ry'Imana, mu by'ukuri birica, kuko udasoma nta hishurirwa wogira, kandi ahatari hishurirwa abantu barahona. Rero mukozi w'Imana, murahawe kaze. Ego murakoze cyane rwose David, ku nshuro yindi kandi twongeye kubonana mu kiganiro tugiye gukora, kandi ndanagushimira cyane ukuntu ukomeza kunyiyumvira ko ugashobora kuntumira kugira ngo dushobore gukorana ikiganiro. Shimira cyane na mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro ca mbere duheruka gukora cyitwa ijambo rihishuwe. Nshimira ba mwese mwakoze amakomanteri, na mwebwe mwavuze muti ikiganiro kiriko kiradufasha. Mwami Imana abahezagire cyane, merci beaucoup kandi kuntumira. Imana iguhezagire. Amen. Tugiye kubana muri kino kiganiro hano umwanya munini gose, ariko ndazi abafise amatwi yo kumva baraza kumva, kandi baraza kwakira vyinshi nk'uko bisanzwe. Abana b'Imana barangobona mwemu, fashe gusenga kugira ngo mwemera abane natwe muri kino kiganiro, abane n'abantu bose bariko baragikurikira kugira ngo abatahuze. Uhoraho Data Nyeningabo, turagushimiye ukwera kwawe no kugororoka kwawe, kandi turagushimiye urukundo rwawe rwinshi ruhambaye. Tugushimiye n'ubuntu bwawe bwinshi bubonerwa muri Kristo Yesu. Tugushimiye yuko watuzuye turi bazima. Tugushimiye kuri uyu mwanya uduhaye w'ikiganiro tugiye gukora. Turaguhaye ikaze mpwemu yera, kugira ngo abari wenyine uyobora iki kiganiro, abari wewe uvuga, ntaba ari je mvuga, ntaba ari David, ariko Nyeningabo Imana abari wenyine mvugana n'imitima y'abakurikirana ibiganiro byacu, kugira ngo imitima yabo ironke inyishu ibibazo kanaka bagenda bafise. Ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye, amen. Amen, haleluya. Rero duhaye ikaze abantu bose bariko baradukurikira ku mpande zine z'isi, mu bihugu bitandukanye. Rero ndafise ikibazo nifuza kubaza kugira ngo kumbure n'abantu babonereho umuco. Ese ukwizera kurangana ni kumwe? Sinzi, kuko hari abantu usanga bavuga ngo uyu ntakora ibitangaza kubera ngo ukwizera kwiwe nta kwizera afise, canke ni gutonyi, sinzi. Urakoze cyane, kuko nibaza ko noneho n'ubundi uyu munsi canke uno mwanya tugiye gukorana ikiganiro kandi kijanye nyene n'ubutandukane bwo mu buryo bwo kwizera. Nicyo cyananzanye, ni kandi n'Imana yashize ku mutima wanje kugira ngo duhave tukiganirako na bene data bakurikirana iki biganiro byacu, kandi umuntu wese afise ikibazo kubijanye no kwizera ashobore kumenya ukwizera icyo ari cyo, yongere kandi amenye n'ubutandukane buhari yuko ukwizera kutangana. Rero icyo nokubwira mugenzi David nuko ukwizera ntigushobora kungana. Ukwizera kurasumbasumbana. Hariho abana, hariho abakuze, hariho n'abatama, hariho n'abasore b'imiyabaga, hariho n'impinja, hariho n'abandi bagitwawe n'amada bataranavuka. Abo bose barahari mu kwizera. Haba twama tuganira ukaza wumva ngo je narizeye, ubwo bose ndavuka ubwa kabiri. None ntiwumva iyo ninda rero igitwawe mu kuvuka ntiranavuka. Mugabo mubwiye Yesu atarukira mu kirere ati jewe no kuri uwo mugabo ndamwemera. Mugabo ntirigira akora rya jambo riri mu Baroma igice c'10 ku murongo wa kangahe, igice c'9 ku murongo w'10, hahandi havuga ati ntiwaturisha akanwa uzokizwa. No rero urumva nicyo kwizera. Kwizera ni ingezo, ni ubutandukane bw'ingezo bwo gukura, bwo gukura. Rero reka
tuganire kuri ico kintu bitwa ubutandukane canke iyo teme twihaye uyu munsi kuvuganako twise ubutandukane bwo kwizera. Tumenye abantu bakuru mu kwizera ni bande canke ni ryari baba bakuru, ni igiki gituma umuntu ashobora kuba mukuru mu kwizera canke ni igiki gituma umuntu ari umwana mu kwizera. Buriya umwana kuba mu kwizera si bibi kuba ari umwana mu buryo bwo kwizera, kuko abavyeyi murakurikirana ibiganiro murabizi yuko namwe murafise abana muravyara. Umwana ntiwotumuhora ngo nuko ari umwana, uca umutoteza ngo nuko ari umwana. Rero abafise agaciro. Gusa hari abandi bantu Pawulo yavuze, urumva mu Baheburayo igice cya 5, badashaka gukura, urumva baguma bari ku mata, babaye ibintu twitwa ibikuri mu Kirundi. Abo rero barakijijwe, aho kugira ngo bakure baguma bakiri muri dede, si mama dede, kandi imyaka iriko iricuma. Umunyarwanda kugira ngo imyaka iriko iricuma, imyaka iricumye umuntu amaze igihe mw'ikanisa yirirwa ari ivy'Imana bijya barambije, abarambiwe batashe, urumva ku karago. Mugabo mubwiye ati cangaho wicare wiga ijambo, nta mwanya afise, washaka kwishuza Imana ngo imufitiye amadeni. Uwo rero ugasanga imyaka yaragiye irahera, umubwiye ibintu vy'impwemu ntiyumva ivyo uriko uravuga, umubwiye ijambo rihishuwe ntiyumva ivyo urimo uravuga. Mugabo si ukubera ari umwana, ni gikuri. Rero urumva ibintu tugiye kuvuganako, hariho abantu bakuze mu buryo bw'impwemu, hakabaho n'abana mu buryo bw'impwemu, hakongera hakabaho rero n'ibikuri mu buryo bw'impwemu. Ivyo byose ni ibintu biri kw'isi. Hakongera hakabaho n'abandi bataravuka, n'inda zabo zitaranavuka, gusa bazitwawe. Ariko Imana ishimwe ko bazitwawe, one day bazovuka, kuko isezerano ry'Imana ntigigera ripfa kabisa. Rero Imana iguheze umugisha nshuti mukundwa uriko urakurikirana ikiganiro. Ndaguhaye ikaze cyane muri kano kanya tugiye kuganira kuri iryo jambo. Tugiye kwifashisha ivyanditswe vyera, kandi turahera mu Bikorino ba mbere igice cyaho c'8 ku murongo w'icumi. Sinza gusoma imirongo myinshi cyane, ariko ndashaka nerekane ubutandukane bwo kwizera, kandi nongere nerekane n'ukuntu umuntu ashobora kuronka ukwizera gukuze. Ego cyane Imana iradushoboza muri kano kanya gatoya dufise. Ndizera yuko batari bakeya baza kuronka umuco. Mbanje gusaba imbabazi uburyo ngiye kubasomera Ikirundi, kuko maze igihe kinini nisomera Bibiliya y'Igiswahili nibera muri Kenya. Ubwo rero muraza kwihangana nimwumva ndiko ndadidinganya gusoma Ikirundi, murabizi nyene bibaho, niko biba bimeze. Imana rero ibahereze umugisha. Reka dusome mu izina rya Kristo Yesu. Bikorino ba mbere igice c'8 ku murongo w'icumi haravuga ngo kuko umuntu iyo akubonye wewe wahawe gutahura, wicaye urira mu rusengero rw'ikigirwamana, umutima w'uwo iyo udakomeye, mbega ntuzorinduka akajya ivyaterekerejwe ibigirwamana. Kandi abasubiriremwo some neza muvyumve neza, Ikirundi mucyumve neza. Kuko umuntu iyo akubonye wewe wahawe gutahura, wicaye urira mu rusengero rw'ikigirwamana, umutima w'uwo iyo udakomeye, mbega ntuzorinduka akarira ivyaterekerejwe ibigirwamana. Nuko udakomeye aba aranduwe, nuko udakomeye abaranduwe no gutahura kwawe, kandi ari we mwene data Kristo yapfiriye, Ni rino jambo rero burya nari nshaka gushikira neza cyane cyane. Iri jambo ryo ku murongo wa 11 niryo ribivuga neza mu buryo bwugurutse neza kandi bwumvikana. Aravuga ngo nuko udakomeye aba aranduwe no gutahura kwawe, kandi ari we mwene data Kristo yapfiriye.
ku murongo wa 12 aravuga ngo nuko iyo mukoreye icaha bene data mutyo mugakomeretsa imitima yabo idakomeye muba mukoreye icaha Kristo. Aha rero ikintu nari nshaka, ikintu Paulo ngaha ariko aravuga, ariko arerekana za ngezo z'abana mu buryo bwo kwizera. Mugabo yabanje kuvuga bakuze, abantu bakuze bafise ikintu yitwa ugutahura. Ngaha hantu hariho ibintu binyegejemwo muri ano majambo bikomeye cyane. Ubucamanza ubu ni bwinshi cyane, abantu birirwa baracangiranira imanza kubera ukudatahura neza ibintu by'impwemu ukuntu bikora, ukuntu ijambo rivuga. Paulo rero yari karagerageza kubisigura byumvikane ngo burya ibintu by'impari mu bijanye no kwizera byatanguye kuva kera. Si by'uno munsi gusa, ugenda ahantu ugasanga abantu bahanganye barimo baraterana amajambo kandi bose bafise Bibiliya. Umwe akavuga ibi, uwundi akavuga biriya, uwundi akavuga ibi, uwundi akavuga biriya, kugera ahantu hapfa no guterana amabuye, abandi bagatukana ibitutsi, abandi bakitana amazina ngo uri shetani, abandi ngo uri dayimoni, abandi ngo uratorotse mpimba. Urumva kubera iki? Ntibashobora gutahurana, ntibahuza. Rero je ndashaka gukora ku bantu babiri ngaha. Je ngira ngo mvuge ku bantu babiri, hari abandi bantu babiri nza kuvuga ko mukanya nca mpeze ikiganiro. Ngira ngo mvuge ku bantu babiri, uwo bitwa mukuru hamwe n'umwana. Je rero ndiko ndasoma rino jambo nanje naciye nibaza ati bigenda gute? Burya mweneda unyumviririze kano kantu, unyumvirize kano kantu niho ucumenya ubupfu cyangwa ucumenya satani ukuntu atera ibitera akabitera abakizwa, ugasanga abakizwa nibo barimo barambikana ibara kandi ari ibintu bisanzwe. Ukwizera ni kumwe, Kristo ni umwe, n'ijambo ry'Imana nirijya nyene, kandi umubatizo nawe n'umwe. Mugabo ugasanga abantu bari muri zuguru induru batukanye, we shetani, wewe uratorotse mimba, wewe ibiki n'ibiki, kubera ibintu bitabaho bitumvikana. Reka rero wumvirize kano kantu. Hariho abantu babiri ngaha, hariho umuntu akuze amaze gukamirika, afise ikintu bitwa ubwenge bw'Imana, amaze kumenya ibintu, afise ubumenyi mu bijanye n'ibintu by'impwemu canke mu bintu by'ijambo. Hakaba rero n'uwundi muntu atabumenyi afise mu bijanye n'ibintu by'impwemu canke by'ijambo kubera ari umwana. Hanyuma rero Paulo ariko arahanura wa wundi akuze. Burya Paulo rero ngaha harimwo arivugira ku bakuze, kandi rero nanje ngira ngo mvugire ku bakuze. Ngira ngo mvuge ku bantu bakuze bazi ijambo, bazi umuco w'ijambo canke bazi ibintu by'impwemu ukuntu bikora. Nanje ngire ko ndabahanura abarimo barakurikirana ikiganiro n'abazogikurikirana, kandi namwe musanzwe munabizi yuko ibi bintu bisanzwe bihari kandi byarabujije amahoro abantu benshi, mbere n'amashengero aranasambuka, abantu bariko barapfa kwizera. Abavuga butumwa barava mu ishengero, umuvuga butumwa agati ishengero akagenda akabwira pastor ati sitarudi kwa sababu gani, yagiye igijambo, amaze kwiga ijambo acagaruka ari faya ari urubeya, acabwira pastor ati nyakubahwa pastori, mimi nakuzidi neno tena kingine nakuzidi ufunuo kabisa. Ati ubu rero ngiye kwihishurirwa ndi umumetre, ivyo wigisha si vyo pastor. Urumva niwe yamureze aranamubatiza. Mugabo kubera yagiye akiga ijambo, Imana ikamucira inzira, akagenda akiga ijambo ry'Imana canke mwemu w'Imana akamutera wa mutima w'inzara n'inyota yo kurondera ubwami bw'Imana no kugororoka, akaca amenya vyinshi mu vy'Imana. Hama satani akacaza guprofita bwa bumenyi yamenya kugira ngo aze kubusambuzi kanisa mon frere. Ca wiyumvira kano kantu, niyo mpamvu Imana muri kino gihe abantu itabahereza no gukura kabisa. Wowe baguma bibera ibikuri, n'ubugize ngo aryanga kure yiro tuva yasubiye down, ntatera aje imbere ahubwo acaja hasi. Kubera iki? Imana iraraba ikavuga ati uyu muntu niyakura azoca aza guteza imivurungano kanisani. Niyo vision babana batonya acaja kubashwanira ngo mwe muri bipeti ni mumve ruhande, ngo je sinshobora kwicarana namwe, ngo sinshobora gusangira namwe. Ivyo bintu nabyo wama kabisa. Ni benshi n'umukozi w'Imana akabwira mugenzi we ati nkawe ntitwokwirwa turanasangira, ukivuga iyo mvugo mwene iyo ahubwo uraza ubatizwe mu idini wacu, urazoza ubatizwe iwacu, ngo canke urazoza wicare tukwigisha. Uracavuga ibintu mwene ivyo ngo bivyo uwo vy'abana ngo ntukwiriye no kwicara ruhande yanje.
icyo ni ikintu bitwa ubugugu. Hano Pawulo rero arabavuze ko bano bantu avuze ati iyo ucitaje umwe muri abo bato ucumuye kuri Kristo, kandi uwo ni mwene data Kristo yabambiwe yaseseye amaraso yiwe. Nimba ari umwana murekana ubwana bwiwe, kandi wowe uri mukuru wategerezwa kumurera mu buryo bw'ubwenge, kuko umwana uramuhendahenda. Abavyeyi bo barabizi ibyo ndiko ndavuga, naho ntari umuvyeyi cewe ndacyari umusore, mugabo kubera ndi umwana w'impwemu burya je mvuga ibintu by'abatama kandi ndi umusore. Narigeze kubwira abatama baraho, ndababwira ati ndiko ndabahanura, je narahanuye abantu bakuze b'abatama kubijanye n'ingo, baca bambwira ati none nkawe uduhanura gute? Ivyo bintu byose uvuga wabikuye he? Nta mugore ugira, none ivyo wabikuye hehe? Urabyumva? Inca ndababwira ati jewe nta mugore mfise mu buryo bw'umubiri, kandi ndi umusore mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'impwemu Imana yangize umutama, yampaye kumenya iby'impwemu. Rero je ndashobora gufasha abapapa bubatse, nkababwira ati mujya mu rugo iwanyu mukwiriye kubigenza uku, mukwiriye kubigenza uku, abana mubafata uku, mu binyangamugayo, n'abana banyu mumenye kubakontorora, mubarere. Nivyo na Pawulo yavuga rero, apana gushaka kuja kuba pastori kandi n'ishengero rya nyumbani ryarakunaniye kurirera. Abana birirwa barateza imivurungano mw'ikaritiye muri pasteri. Ivyo rero Pawulo nawe yarabivuze ko banzwe pastori wa nyumbani wawe kabisa, ni muri mama pastor, banzwe mama pastor muhiri wawe kwanza, ha muco ugenda kwa Afrika hariya kanisani. Nuko rero ibintu bimeze. Pawulo rero ngaha aravuze ngo umuntu afise ubumenyi arashobora kugenda akarira umutima mu rusengero rw'ibigirwamana, pana urusengero rw'Imana. Urumva? Uwo muntu ni kubera akuze. Hano hantu hari ibindi bintu ngira ngo ndahavugire rero. Uwo muntu kubera ubukuru bwiwe, kubera akuze, wewe arafise kapasite, reka ndabivuge gutyo, arafise imbaraga zo kumukomeza cyangwa kumuhagarika ku buryo ashobora kugenda akicara akarira umutima mu rusengero rw'ibigirwamana, kandi akawuhekenya, akawumara, akirira, kandi akabara amahoro, ata n'icyaha akoze, n'Imana itamuharura kw'icyaha. Mugabo ni kubera arinde, ni kubera ari umushinga ntahe w'Imana wo mu buryo bw'impwemu, nuko akuze, nuko akomeye. Rero Pawulo arimo aravuga ati uwo muntu rero iyo yibeshe akibwira mu mutima ati ndakuze, hama rero akaca agenda kurira wa mutima muri ya nzu yashingiwe ikigirwamana canke rya shengero ry'ibigirwamana, akaca aja kuriramwo umutima, hariho uwundi mwene data w'umwana kereke pare ariko aramwitegereza. Burya wa mwana Bibiliya ivuga ngo kuko Pawulo avuze ngo kuko afise umutima udakomeye, ntiwumva yuko nawe nyene amaze kukubona wowe ukomeye ubikoze, ko nawe nyene acagenda kubikora, nawe nyene akacagenda akarira, akatangura kurira imitima mu bigirwamana, kandi atazi n'ivyo arimwo arakora, ari umwana. Ubwo nyene akabakoze icyaha. Kubera aha ndaza kuhasigura, ndaza kuca ninjira mu Baroma, kano kantu ndaza kukabasigurira, kano kantu mvuze. Kubera ari umwana aca biharurwa ko akoze icyaha, mugabo icyo azize kubera ari umwana mu buryo bwo kwizera. Iyo aza kubona wari umushinga ntanya wa wundi, ntiyari kubizira ngo abiharurwe ko ari icyaha, yari kuba ari amahoro menshi. Aho rero abantu baraza kumenya icyaha icyo ari cyo burya mu kanya, nca ndabyumva. Yego Imana irikiranjana, Imana irikiranjana y'abantu bamenye icyaha icyo ari cyo. My God, numva kino kiganiro kinaryoshe, baramenya icyaha icyo ari cyo abantu. Urumva wa mwana acabwa mu mporera kubera wa mutama w'ikanisa, hama acarandurwa icyaha, acakora icyaha kubera mwene se wundi akuze, akomeye, afise imbaraga zo gushobora kugenda akarira umutima mu bigirwamana, kandi akabara amahoro. Rero wa mwana mutonya akaba aratsitaye, akarandurwa na mugenzi we. Ni ukuvuga ngo Pawulo yavuga ngo ukoze ikintu bene icyo uba ukoreye icyaha Kristo, uba ucumuye kuri Kristo, kuko urya ni mwene data Kristo yabambiwe, Kristo yaseseye amaraso, babutumye akora icyaha. Byumvikane mw'abatama mwe bakuze muri ko murakurikirana ikiganiro, mw'abapastori mwe mukuze,
kuko hariho n'abapastori badakuze mumbabarire sindiko ndabatuka kandi si ukubashwanira hariho abapastori b'abana nibisanzwe hariho n'abapastori bakamiritse bakuze bazi umuco w'ijambo rero mw'abantu mwe muvyumve Paulo yaravuze ijambo rikomeye iri jambo nimba riri mu Bigalatiya sinyibuka igice canke imirongo yavuze ngo dufise byinshi byo kumuvugako ariko bigoye isobanura ni mu Bigalatiya uko biri kose dufise byinshi canke biri ahubwo ni mu Baheburayo igice cya 5 ndahakubwiye mwemu yararahambariye urumva dufise byinshi byo kumuvugako mugabo bigoye isobanura kuko mwagize gute kuko mwabaye ibikuri rero hariho ibintu Paulo yavuga ati hari ibintu tutovugira mu bantu Imana ishimwe cyane hariho ibintu kubera dukunze tudashobora kuvugira mu bandi bantu tubanza kuraba kwanza imbere yuko tuvuga ibintu tukabanza kuraba abadukikuje ni bande bo bavyumva gute usanze ari abana nyamanza inumire ni wasanga bari mu migani barimo barakina amabiye barasa nagutsinze urazi ibintu by'abana dusiganwe mbaye wa mbere nagarutse urumva ibintu nyine by'abana ukagenda ugasanga bari muri ivyo bintu kandi uzi ko umushinga ntaye nawe ukacujamo ni bya bindi rero najya ngo ndakubwira nawe ukacujamo zuguru nimugende mwabana mwe murababono nta kigenda cyanyu ugatangura no kubashaka no kubakubita barimo barikinira nani n'uburenganzira bwabo reke bikinire dede bareke bikinira amabi ukacuja muri umuntu nta bantu bamubona hariya kereke pa kandi uyu munsi baca kugira ngo kugira ubone ubwami bw'Imana kuba nk'abana bato utegereza kumera nk'abana bato ni Jesus Christ yabivuze ariko tundabira rero umviriza renda kwereke tugende turaba bya bigabo rero vyirwa biratuka abantu ngo uri umwana mu buryo bw'impwemu we nta bintu uzi we ntuzoja mwijuru none ijuru ni uritanga kandi amajambo aba yamuheranye namwema aba yacecetse atamuhishura aricyo yovuga aguma arahuruduka akaca avuga ibintu ugasanga abantu basigaye banamwanka ati uyu muntu ibintu avuga umuntu agenda aratukana gusa si n'umukozi w'Imana uratorotse uvuye mu mpimba ukaca wibaza ati uyu muntu ni uw'impwemu urumva ukaraba ukaca hajya rero burya reka ndakwereka akantu burya Imana iri heaven yiyicariye mu ijuru iraraba ibera duniyani ikavuga ati ibibera iyi si ya today ni ya danje je namambarira abantu ati urazi Paulo ameze nka kurya kwa ntibazonkiza Saido urumva intamba mu rugamba zagiye guhiganwa n'u Rwanda urumva hanyuma rero bagakina umupira ugashuha urugamba rugashuha hagiye urugamba rumaze gushuha neza hanyuma rero umuntu ajejwe kukurikirana abakinyi mu kibuga wa wundi asohora yongera yinjiza avuga ati wegenda tujya ngo twinjize uwundi bakaca bafata nka ntibazonkiza Saido ati jya hanze bakaca bafata nk'undi mukinyi sinzi kuntu bamwitwa abakinyi b'abarundi ibintu by'imipira sinkunda kubikurikirana babandi nyine babakinyi bazi gukina akaca bafata bose akaca bashira hanze hakaca hasigara rero indani ibibamba rero ntibazonkiza Saido na bagenzi we aho nshatse kuvuga rero Petero Yohana na ba Paulo bari hanze y'ikibuga ntibari mu gakino bararorera ubu barimo bararaba ukuntu agakino karimo karagenda urazi umujinya bagira bari kunkumura igitego kirinjira ati nawe ndabira no kukwimana aradutsindishije Petero akavuga ati no kubitakira ibiteje nkisubirira duniyani nkaza gukora umurimo w'Imana Paulo we wavuga ati je no subirayo nokora umurimo ubwo bose no batera igiti yona bahushura kuko aba yashavuye ubu rero burya agakino turiko muri ino si y'uno munsi je ngerageje kwihweza nivyo bintu bihari ndababwira abantu uti burya rero namba mutari murabibona ukuntu ibintu bimwe biragenda turi ku munsi turi mu gihe cy'ikirenga zuba cya kindi nyene wa wundi yagera ahantu agasinzira hama ibikona bikaza bikamukorera Aburahamu ikirenga zuba nico turiko
uzosanga abakozi b'Imana ari zuguru he ngurira kandi n'inywere he kagenda wuri umwana akuraba ijambo icyo rivuga birirwa barashwana ukaca wibaza rero none ninde mukuru ninde mwana ukabura umwana ukabura mukuru n'uwitwa mukuru avuga ibikomeye yego arashobora kuvuga ukumva ko arimo aravuga ibintu nyine by'amabanga yo mu buryo yo mwisi y'inkwego mugabo ukaca usanga ahantu arimo arabivuga n'uburyo abivugamo abivuga tukabandi abambika ibara ngo n'abana ngo ntibazoja mu ijuru ngo ntibarizera ngo ahubwo nibature ngo bakire umwami Yesu abandi ngo canganda kubatize ukibaza ibintu barimo bikakuyobera ico kintu ni icaha gikomeye niko Pawulo avuze kandi icyo cyaha ucumuye kuri Kristo ucumuye ku musaraba ucumuye ku maraso ya Kristo yamenetse my God amaraso yamenekeye abo bana uri kurasuzugura ngo n'abana batoye mugaba amaraso ya Yesu Kristo yamenetse ku bwabo ntiwo bareka bakibera abana bakikinira je namahunda kubwira abantu teregizo zibika zose zaramanye kabisa none burya woba mukuru utabanje kuba umwana none wigihe wari umwana ninde yaguteye imigere agusunaguza icyo ni cyo umuntu aca yiyumviye none nyamwana wewe yozokura gute kandi mukuru wiwe rimwe aramuga imihara ntibikunda acabona ati isi ndimwo ni ngorane gusa n'ivy'Imana navyo ntuvy'Imana kugira ngo anabimenye bica bimugora rero aho nashaka kubanza kubagira inama abantu bakuze bamenye ukuntu babana n'abana batoya abantu bakuze bamenye aho bavugira amajambo yabo makuru akomakomeye bamenye aho bakorera ibikorwa byabo bikomakomeye kuko hari umugabo yigeze kuza arambwira ati hariho umugabo w'umukozi w'Imana yarekura profesi ariko arinywera Monster yariteretse ngaha ku mugaragaro ariko arinywera Monster kandi arimo arakorera abantu mu frere arimo arakiza n'abantu abasengera pokea uponyaji bakaca bakira arimo arinywera na Monster none nk'uwo muntu ucumushira muri kategori ya gute urumva nk'uwo muntu ibintu yabarimo arakora abantu bose kwa bari gutangara gusa bakavuga ati none ukozi w'Imana baca bamucira imanza kandi naho bamucira imanza wewe indani muri we nta rubanza afise kuko ibyo arimo arakora arabizi mugabo ibintu arimo arakora arimo arabikorera ahantu atategereza kubikorera arimo arakora kinyume n'amapenzi ya Mungu arimo arakora ibyaha mu yandi magambo arimo arakora ibyaha kuko arimo aratsitaza abandi bantu bari ngaho bariko baramuraba reka genda bivuge kubera je sindi umunwa nubundi kuja mu ijuru naramaze kurijamwo je niyo nibera nta muntu azombwira ngo ntuzojayo je ndabizi ko ari iyo ndi urumva kuko ubuzima n'ubwiki n'ubw'impwemu rero ikintu gihari mw'abantu mwe tumenye ukuntu tuvuga amajambo tumenye naho tuyavugira ngirango ngaruke ndabasigurire rero icaha icarico ndanabereka ukuntu wa mwana mutoya sinshobora kwibagira ndakwereka ukuntu wa mwana mutoya aharugwa kw'icaha akaranduka aranduwe na mukuru wiwe yaririye imitsima mu rushengero rw'ibigirwamana nawe akaba yamubonye nawe akacavuga ati nimba pastori rero anyoye Monster waje hono kubita bia kubera kije ntomwa kiki kandi na pastori name mbona yirenza Monster reka ndabivuge nyene kubera n'ubundi biri kwisi biriko biraba urumva imivinyu arimo arakubita abana batonya baraho niho bagikizwa amaze nk'imyaka 2 arakijijwe aracyari muri faya umuriro uraje umuntu agitangura mu vyagakiza ku ntabashushe je ndavyibuka kera nkikizwa nkiri umwana mu buryo bw'impwemu ndakubwiza ukuri naho bambira ati ryama mu vyondo naca njyamayo bambujije kwambara ipantaro y'ikoboyi ndaheba ati wambaye ipantaro y'ikoboyi ukoze icaha kandi abo batama babimbwira ndavuga ati ndabubaha ivyo muvuze n'ukuri nta pantaro y'ikoboyi izokongera kunkora ku muntu nambaye ikabutura bambwiye ati ikabutura yo ucuna yibagira mu buzima bw'iwawe urumva ikabutura nukwambara ipantaro y'igitambara kwibukare kwishati ugapendeza ati ivyo nivyo by'abakozi b'Imana bavuga muti na nyumbani ikabutura ntiwambara urazi ibintu vyambayeko nahawe akazi n'umuzungu muri ico gihe nyene nkiri mushasha mu gakiza ca mpabwa akazi n'umuzungu mpawe akazi n'umuzungu ngiye ngenda ntonda niyambariye ipantaro y'igitambara kwibukare ku gashati kameze neza kandi ubwo akazi ampaye nako gukata amajaride nako koza ibintu vy'amaravabo gukora ubusafi nyene iwe ndamufasha kuko tengeneza ubusafi umunsi wa mbere ntonda n'ipantaro y'igitambara
arandaba aravuga ati usanga yihenze akavyibagira kuko zijya siza akazi aranyihoza namba tu ndagarutse mu y'igitambara nyene arandaba ubwira kabiri abona rirarenze ntiyishanjije aravuga ati uyu muntu nta zindi mpuzu agira ku munsi ugira gatatu